Mu Rwanda urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka rwatangiye kuburanisha mu mizi urubanza rw'abari abayobozi mu mutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Bwana Inyase Nkaka bakunze kwita La Forge Fils Bazeye wari umuvugizi w'uwo mutwe na Colonel Jean-Pierre Nsekanabo bakunze kwita Kamara Abega bararegwa ibyaha by'iterabwoba n'ubugambanyi bwo kugirira nabi ubutegetsi mu Rwanda. Ku munsi wa mbere ubushinjacyaha nibwo bwasobanuye ikirego cyabwo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yari mu rukiko. Ubushinjacyaha bwahawe ijambo mu iburanisha ry'umunsi wose bwasobanuye icyaha ku kindi ku baregwa bombi na cyane ko byose bajya kubihuriraho. Buvuga ko ubw'ingabo za FARI zo ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana zatsindwaga n'iza APR zikerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1994 zashinze ishyaka PALIR, Parti en Action pour la Libération du Rwanda, zishyiraho n'umutwe w'igisirikare ALIR, Armée pour la Libération du Rwanda, ngo bari bagamije kubohora u Rwanda. Buvuga ko kuva mu 1996 1998 batangiye kugaba ibitero mu bice bitandukanye by'u Rwanda bigahitana abantu n'ibyabo. Bwareza abagabo bombi kujya muri uwo mutwe bari bazi ibikorwa byawo. Ubushinjacyaha buvuga ko bufite ubuhamya bwa bamwe mu banyarwanda bagiye bagirwaho ingaruka n'ibikorwa bya PALIR waje guhinduka umutwe wa FDLR. Buvuga ko ibikorwa byabo mu ntambara z'abacengezi byibasiraga cyane abari abayobozi mu nzego za leta, abari abo mu bwoko bw'abatutsi n'abo mu bwoko bw'abahutu babaga banze gukorana nabo. Buvuga ko batwikaga imodoka bagasenya ibiraro n'ibindi byose bigamije guhatira leta y'u Rwanda kujya mu mishyikirano na FDLR. Ubushinjacyaha burarega Bwana Inyase Nkaka bakunze kwita La Forge Fils Bazeye icengeza amatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Burabishingira ku kuba ngo akinjira muri FDLR ari komiseri ushinzwe amakuru icyarimwe n'umuvugizi w'uwo mutwe ngo yatangiye akoresha ikinyamakuru cyitwa Ijwi rya Rubanda atambutsamo amakuru atari yo ku Rwanda. Buvuga ko hari n'ibiganiro yakunze kunyuza ku maradiyo mpuzamahanga ndetse no ku muyoboro wa YouTube. Ubushinjacyaha bwibukije ko mu mpera za 2018 Bwana Nkaka na mugenzi we Colonel Jean-Pierre Nsekanabo bafatiwe ibunagana ku mupaka uhuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha ngo bari bavuye mu gihugu cya Uganda mu mishyikirano n'ihuriro nyarwanda RNC rya General Faustin Kayumba Nyamwasa. Iyo mishyikirano ubushinjacyaha buvuga ko Bwana Firemo Mateke ushinzwe ibibazo bya Afurika y'Uburasirazuba muri Uganda ari we wayihuzaga. Ubushinjacyaha buvuga ko ibyaha 7 bakurikiranyeho bakwiye kubiryozwa haba ku giti cyabo ndetse n'ibyabo bari bahagarariye bakoze ubwo bari abayobozi muri uwo mutwe wa FDLR. Aha ariko mwifunga n'ifungurwa ku rwego rwa mbere Bwana La Forge Fils Bazeye yaburanye avuga ko yari umusivile mu mutwe wa FDLR bityo ko byakozwe n'abasirikare atabibazwa. Bwisunze ingingo z'amategeko na zimwe mu manza zaciwe n'inkiko mpuzamahanga, ubushinjacyaha bwasobanuriye urukiko ko umuyobozi wese ufite ububasha bwo gufata ibyemezo atabura kuryozwa ibyakozwe n'abasirikare kabone n'ubwo we yaba ari umusivile. Urukiko rwabajije ubushinjacyaha niba bashobora kubiryozwa hashingiwe ku kuba hari ibikorwa byabaye ku itegeko ryabo cyangwa se niba hari ibyabaye barebera ntihagire icyo bakora. Ubushinjacyaha bwasubije ko aba bagabo bombi bari mu nzego zifata ibyemezo kandi ko batangaga amabwiriza y'uko ibyo byose byagombaga gukorwa. Umwe mu banyamategeko bunganira abaregwa yasabye ko byaba byiza ko ubushinjacyaha bwatandukanye ibikorwa buvuga ko byategetswe na Bazeye na Colonel Abega bigashyirwa mu bikorwa n'abarwanyi ba FDLR ndetse n'ibyo abo barwanyi bakoraga barebera. Umucamanza yavuze ko iyo ngingo itaragerwaho ariko ko ubushinjacyaha bugomba kwitegura kuzabigaragaza. Ku cyaha cy'ubugambanyi bugamije kugira nabi leta y'u Rwanda, ubushinjacyaha burega babahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR urukiko rwakunze kutanyurwa n'ibisobanuro butanga. Ruvuga ko ahanini bubishingira ku ntambara z'abacengezi zo mu 1997 1998. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha avuga ko akimara kwakira dosiye y'ikirego yahise acyandika ahantu. Yabwiye ubushinjacyaha ko buri munyamategeko wese wasoma dosiye atabura kukivugaho kuko ngo bitumvikana cyane ko bubarega kugeza mu 2018 kandi ngo intambara z'abacengezi zari zimaze imyaka zararangiye. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko ibikorwa bigize icyo cyaha bikomeza kugeza mu 2018 na mbere yuko abaregwa bafatirwa ibunagana. Bwibukije ko banafatirwa kuri uwo mupaka bari bavuye mu bugambanyi bugabije kugira nabi igihugu. Ubushinjacyaha kandi burabarega kwica abantu no kugaba ibitero ku basivile nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Burabarega ibitero byagabwe ku nkambi y'impunzi ya Mudende bigahitana abagera muri 200 ndetse n'abari abakozi b'uruganda Burarirwa basaga 30. Ubushinjacyaha buvuga ko bishwe n'abarwanyi ba FDLR. Iburanisha ry'umunsi ryarangiye ubushinjacyaha bugifite ijambo, gitezwe ko buzakomerezaho mu iburanisha ritaha.
yo mu karere tuyahere mu Burundi aho komisiyo ishinzwe amatora seni yatangaje abakandida bujuje ibisabwa n'amategeko kugira ngo baziyamamaze mu matora yo mu kwezi kwa gatanu. Bane muri abo batanze dosiye bakuwe mu ihiganwa. Seni ivuga ko hari ibiburamo. Pierre Claver niyo nkuru afite inkuru irambuye. Ari imbere y'abamenyesha makuru mu nyubakwa z'umugwi w'igihugu wigenguje jo gutegura amatora seni, Pierre Claver Kazihise atwara uwo mugwi yavuze ko abakandida batandatu kuri 10 bari batanze amadosiye yabo ari bo bemerewe guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu uno mwaka. Userukira umugambi uri ku butegetsi ni wari imbere. Uwifuza kwitoza yitwa Evariste Ndayishimiye yatanzwe n'umugambwe CNDD-FDD. Idosiye yiwe yarakiriwe yaremewe. Hariho witoza yitwa Agaton Rwasa yarungitswe n'umugambwe CNL. Idosiye yiwe yaremewe. Hariho witoza yitwa Gaston Sindimwo yarungitswe n'umugambwe Uprona. Dosiye yiwe yaremewe. Hariho witoza yitwa Francis Rohero yigenga. Dosiye yiwe yaremewe. Hariho witoza Dieudonné Nahimana uwigenga. Dosiye yiwe yaremewe. Hariho uwitoza Leonce Ngendakumana yarungitswe n'umugambwe Sawanya Frodebu. Dosiye yiwe yaremewe. Omugwiseni wemeje ko abakandida bane batakwije ibisabwa n'amategeko agenga itora y'umukuru w'igihugu gutyo ko bakuwe mu ihiganwa. Muri abo harimo Domitiano Ndayizeye yahoze ari umukuru w'igihugu akaba yari yatanzwe n'urunani w'imigambwe gwitwa Kira Burundi. Ari witoza yitwa Domitien Ndayizeye yarungitswe n'urunani Kira Burundi. Dosiye yiwe yemewe. Hari witoza yitwa Jacques Bigirimana yarungitswe n'umugambwe FNL. Idosiye yiwe yemewe. Hari witoza yitwa Anise niyo nkuru yarungitswe n'umugambwe CDP. Dosiye yiwe yemewe. Hari witoza yitwa Valentin FPN Imboneza. Dosiye yiwe nayo nyene yemewe. Bamwe mu bakandida batemewe na seni bamenyesha ko batangaye kuko uwo mugwi wari wakiriye amadosiye yabo. Umukandida Valentin Kavakure yaserukiye umugambwe FPN Imboneza yabivugiye mu kiganiro yahaje abamenyesha makuru inyuma yo kumva ingingo ya seni. Twebwe dutangaje gose dutangaje kubera navyo twe twiteze kubera umunsi tuca dutwara amadosiye muri seni. Barafashe umwanya barasuzuma ivyo twatanze baraharura hama mu nyuma ujya munsi nyene baratubwiye gusa yuko twari kuzana urukaratasi kubiri. Urukaratasi twari twaye bukeye ujya munsi twavuyeyo baduhaye reception yanditse ko biri incomplete. Ngacu bya bukeye mutuzanire ubwo rupapuro twararuzanye hama baje tuje kuruha barasuzuma bafata ko isawa niho baje baduhaye reception mu imbere yanyu yanditse ko byose bitunganye amadosiye akwiye. Rero kumva yuko no munsi harimo byo baneguye bitwa bimeze neza byadutangaje cyane. Abo amadosiye yabo atashimwe na seni bafite amahirwe y'iminsi 2 gusa kugira ngo bitware muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Nk'idosiye itemewe ku rwego rwa seni, ibwirizwa rishinga amategeko agenga amatora rirategekanya ko ubishaka ashobora guca agenda muri sentare ijejwe ibwirizwa shingiro kugira ngo asabe gutunganirizwa, kandi ivyo bikaba mu minsi 2 ikwirikirana tuvuye ku munsi tubitangarijeko. Iyo nzira niyo bamwe nka Valentin Kavakure bashimye kuzocamwo kugira ngo barabe ko bokwemererwa guhiganirwa intebe yicawemwo n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kuva mu mwaka w'2005. Tugace dutangura twiture ubutungane tureko dutunganiriza hama turizeye yuko dukura muri bire n'abajya cyane ngene turi bashasha cyane turavye inguvu twashizemo cyane turavye ngene benshi baherukiye muri umugambwe arugwaruka rutagira akazi rw'abashomeri. Ego twibaza ko arakanya kwerekana ko aya matora ashobora kuba neza, bamwe baborohereza canke bamwe bashaka kubakura mu higanwa ritaratangura.
abemerewe umugwiseni wabaciye amahani ko batohirahira ngo batangure kwiyamamaza kuko hataragera nkuko amategeko abivuga. Ni mu gihe abakandida bamwe cane cane ubuserukira umugambwe uri ku butegetsi n'ubuserukira bamaze igihe bakwiragira mu gihugu cose kurondera amajwi n'abanywanyi. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye kuva muri Afghanistan. Inkuru mugezwaho na Thomas Kamirindi. Muri iki gihe abasirikari ba Amerika bari muri Afghanistan bagera ku 13,000 nk'uko umuvugizi wabo Colonel Sonny Leggett yabitangaje. Hagomba kuba hasigaye 8,600 mu minsi 135. Yasobanuye ko abangaba bazaba bafite ibikoresho bihagije byo kurwanya iterabwoba no gufasha ingabo za leta ya Afghanistan mu kazi kazo. Abasirikare b'Amerika batangiye gutahuka bari mu kigo cy'Lakhtar Gah, umurwa mukuru w'intara ya Helmand mu majyepfo ya Afghanistan, intara igenzurwa igice kinini n'abatalibani, no mu kigo cyo mu mujyi wa Herat, umurwa mukuru w'intara bihuje izina mu burengerazuba bwa Afghanistan. Amasezerano ya Amerika n'abatalibani yidoha muri Qatar ateganya ko abasirikare bose b'Amerika n'abayandi mahanga bagomba kuba barangije kuva ku butaka bwa Afghanistan mu mezi 18 ataha. Urakoze Thomas. Muri Afrika y'Epfo urukiko rwagize umwere Perezida Cyril Ramaphosa ku birego bya ruswa yashinjwaga. Inkuru irambuye murayigezwaho na Frederic Nkundikije. Sentare mu gihugu cya Afrika y'Epfo uyu munsi kwa kabiri yambitse izera Perezida Cyril Ramaphosa ku birego iramwagiriza ko yahaye inama nshingamateka amakuru ibinyoma ku bijanye n'umutahe yakoresheje mu kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ANC. Ramaphosa yari yarezwe n'urwego rw'igihugu rugenduza abanyapolitika rwari rwamwagirije kwa tabwiye inama nshingamateka ivyerekeye intererano y'amadolari y'abanyamerika 34,000 yahawe n'umuyobozi w'ishirahamwe ryo mu gihugu cya Afrika y'Epfo ryitwa Africa Global Operations yahora yitwa Bosasa. Iyo shirahamwe ryaragijwe kandi ko ryatanze ruswa muri leta hamwe no mu yandi mashirahamwe yegamiye leta igihe c'intwaro ya Perezida Jacob Zuma hagati y'umwaka w'2018 n'2019. Iyo ngingo ya sentare irateye intege Perezida Ramaphosa yari yaremereye abanyagihugu ko agiye kurandurana n'imizi ikibazo ca ruswa n'ibiturire mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Imiryango n'inshuti z'abaguye mu mpanuka y'indege ya Ethiopian Airlines yabaye mu mwaka ushize bibutse ababo. Nanone Frederic Nkundikije akomeza inkuru. Imiryango ingenzi hamwe n'abadereva baguye mu isanganya ry'indege yo mu gihugu cya Ethiopian Airlines nimero 302 uyu munsi kwa kabiri baribuka abayo muri iki gihe haheze umwaka iryo sanganya ribaye. Iryo sanganya ryahitanye abantu bose 157 bari muri iyo ndege. Iryo kandi ryari ribaye isanganya rigize kabiri ribaye ku ndege yo muri ubwo bwoko Boeing 737 Max mu kiringo c'amezi 5. Ivyo rero byaci bituma indege zo muri ubwo bwoko ziba zirahagaritswe. Iyo ndege arimo abanyagihugu bava mu bihugu 33. Imiryango ivuye mu bihugu bitandukanye birimo Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ethiopia, Kenya, Uganda, Ubutaliyano hamwe n'Ubufaransa yaritavye ivyo birori vyo kwibuka abantu bose basize ubuzima muri iryo sanganya. Frederic Nkundikije na Thomas Kamirindi barakoze ku makuru batugejejeho. Makuru arambuye rero ni mukanya kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turanyukira mu karere. Tugarutse rero ku makuru yerekeye amatora. Mu kanya twavugaga ku matora ateganyijwe mu Burundi. Inaha muri Amerika umurundikazi Letitia Mizero Herald uba muri leta ya North Dakota iri mu burengerazuba bwa Amerika yiteguye kwiyamamariza amatora y'abasenateri muri iyo leta. Madame Herald yaganiriye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka muri Isanga mu mwanya ushize. Yatangiye avuga uko ubuzima bwari bumeze akigera muri Amerika ubu hashize imyaka irenga 20. Ubuzima bwo mu mahanga sinovuga ko bwanyoroheye. Hari ibintu byinshi cyane bitandukanye no mu Burundi
ikindi cyari kigoye nuko atabavyeyi twari turi kumwe igihe naza ngaha canke abantu b'inshuti usanga kenshi tutabona akamaro kanini y'abadufitiye hari igihe utabibona iyo umaze gukura ukibaza ngo uri kwije mugabo wamara kuja kuba mu kindi gihugu ukabona ko wari ukeneye nk'abantu usaba impanuro canke abantu bagufasha abana nk'uko twariko turabivuga nta muntu ushobora kuronka uburyo bwo kuhemba kugira ngo ashobore kuza kugufasha ibintu byose uribako ico ni ikintu kininiya cane kitanyoroheye mugabo novuga yuko ahanini naho bitari byoroshe narahigiye ibintu bitari bike urahacira ubwenge uriga kurondera ubundi buryo bwo gushobora kubaho mu kurondera abagenzi canke abantu mufashanya abufasha ibyo ushoboye kubafasha nabo bakagufasha tuvuge kurera abana canke ikindi urahigira ibintu bitari bikeyi byerekeye kwitunga no mu kwerekeye kunga iyindi genderanire mishasha n'abantu mutari muhuje imico nivuga ko naho butoroshe na gatoyi iyo uri umuntu ushaka kwiga cyane washaka gusumba nkaho waragumye mu gihugu cawe urakoze cyane byari bigoye nakazi kurondera ubuzi mu byo nigiye hanyuma umaze kuza ngaho ugasanga naho navuga ururimi sinaruvuga neza nk'imvukira ugasanga kandi bayemera ugasanga utanguriye ubuzima hasi kwiga gutangura ubuzima hasi ugatangura ubuzima ibintu byo gukora n'amaboko utavuga ngo ni byo gukoresha umutwe nk'uko uvuga ngo twabyize ngo tugiye mu ishuri gukoresha umutwe mugabo bituma yihebura ariko kuri jewe navuga nti ni ibintu biza kunyongera ku bintu nsanzwe nzi naho bitoroshe naho bidahemba neza nibaza ngo ndiko ndahigira umwuga kandi ndashobora gutunga umuryango byose nibaza ko byamfashije kumva ko atakintu na kimwe umuntu adashobora gukora mu gihe giciye mu mategeko yonera ubuzima yuko ataco umuntu arashobora aragerageza ubuzima bushasha none wahavuye wandika ivyo waciyemwo mu gitabo wise Being at Home in the World nagerageje gusobanura gato mvuga nti bisigura kuba aho wita muhira mw'isi canke kuba iwawe mw'isi sinzi ko naba nashoboye gushika ku nsiguro neza kuri wewe bimwe mu vyo umuntu yita canke afatira ko urugero kugira ngo yita ahantu ahariho hose iwe mw'isi biba ari nk'ibiki icambere novuga yuko wabisiguye neza biragoye gusigura mu kirundi mugihe cyo nashaka kuvuga cane muri iki gitabo kwari kwerekana ko abantu aho tuba hose imico yose tuba dufise naho itandukanye hari ibintu byinshi cyane duhuriye ko kubera twese tuba abantu novuga nti hariho ibintu biduhuza naho ndi mu banyamerika canke nuba narabaye muri Burkina Faso canke nkiri umwana umuryango wanje uba mu Bufaransa canke aho tuba twarabaye mu Rwanda n'umuryango wanje n'abavyeyi banje n'abatuvukana babiri novuga ko hari ibintu byinshi nagenda higira muri ivyo birere byose nabaye ku buryo nabona ko bishoboka ubu maze gukura mbona ko bishoboka yuko aho umuntu wese abaye uravye imvo izo arizo zose ziba zakujanyeyo kuri jewe kwari kurondera amahoro nk'uko abarundi benshi bagenda kubera imihungabano dufise mu gihugu cacu ingwano zagiye ziraba naho utavuga ngo harameze neza cane ashobora kuba ari kubera ivyo ibintu nk'ivyo bitameze neza ashobora kuba ari no kubera ubishatse kwimuka kuja kurondera ubuzima ahandi jewe ico nahigiye ni uko umuntu arashobora gufata ingingo yo kuvuga ati aho ndi hose ndahashobora kuhafata nk'aho ari muhiri wanje nkitanga kandi nkongera nkarondera abantu n'imigenderanire y'ubugenzi ntagifise kubera ntakiri iwacu tuje ku mirongo ya telefone duhereye ku witwa Jonas amahoro neza yego turashima Jonas wamagaye uri hehe akabazo canke ciyumvira amagaye ni mu gihugu c'u Burundi Bujumbu akabazo kanje ka mbere nifuje kumenya yoba avuka he mu ntara y'u Burundi na mu Burundi se nta kamaro nta mateka yo barakozeho ko mbona hiyo agize urwego rushimishije mu bijanye na politiki
reka tubandanye twakire na Jean Baptiste. Amahoro neza Jean Baptiste. Mperereye mu Ruhango kandi gushimira umutumwa ukurumba afite self confidence rwose urumva kashoboye kandi urumva kanabashije. Ati kibazo naho mfite hari abandi banyafurika barimo barakompeta. Murakoze ibibazo byiza naho ndi hanze kandi sije jenyene umutima uguma uri hagati y'u Burundi n'iki gihugu mbamwo. Sinovuga yuko naho ntahari umwanya wose mu Burundi ndagerageza guterera uko nshoboye. Hari igihe nterera nko mu mashirahamwe mato mato tuvuge hari ishirahamwe ryahora rifasha abana babuze abavyeyi naragerageza guterera ico nshoboye rimwe na rimwe ngira ico gihe umuvyeyi wanje mama wanje niwe yarakihari kandi aracariho n'ubu muga yarakiri Gitega ico gihe naramucako n'abakenyezi bandi bakorana umuntu akaraba utuntu duto aterera iminsi yose canke buri kwezi. Hanyuma ikindi naco novuga mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatatu naraje Burundi ndahamara iminsi hari mike ndiko ndagerageza gukorana n'abagore. Hari ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa hari abakenyezi naraje ndamara igihe kitari gito nkorana n'abakenyezi ndahura n'abakenyezi Gitega ndahura n'abakenyezi hamwe n'abakobwa bakiri batoyi Bujumbura narahuye n'amagrupe ashikane ngerageza kubaterera ivyiyumviro ngerageza kubasigurira uko ibyo nize muri aya mahanga n'ibyo bashobora gukoresha mu Burundi naho ibihe byaho bitaramera neza mugabo ukavuga uti ni iki ushobora gukora kitarinda gusaba intererano za leta. Ikintu ca mbere nababwiye ni ukuntu umuntu arera abana ukuntu sinovuga ngo naragaye ukuntu barera abana mugabo ko twari ko turavuga ingene abagore abakenyezi hamwe n'abashingantahe bose bashobora kumva ko bangana bashobora gushika ku byo bashaka byose. Navuze nti kenshi bihera kurera abana mu rugo bagakora rimwe bakumva ko bose bashoboye gushika kuri bimwe utuntu duto nk'utwo mugabo ugasanga mu nyuma turashaka gushika ku bintu binini. Hanyuma guterera iciyumviro n'ikintu kininiya kenshi iyo umuntu atanguye kuvuga ngo niko umuntu yofasha iwacu nibaza ko dukwiye cane gutangura kwiyumvira ukundi tukagerageza kurahura ubwenge mu bindi bihugu tukaraba abandi ikibateza imbere. Hanyuma umuntu agaca atangura gukora ibindi hama novuga nti Burundi sinahahevye kandi Burundi nzohabandanya ndahafasha uko nshobora. Nico novuga no kwishura Jonas ari ivyiyumviro ari gufasha kurondera amashirahamwe ari ino ashobora kuja gufasha yandi mashirahamwe Burundi. Jewe novuga ko ntoshobora kwegeranya mugabo nkavuga nti ntiyobuzirindi shirahamwe nobona rishobora gufasha Burundi. Ico ciyumviro ni ciyumviro ngumana umwanya wose iyo ndiko muvyo nkora byose. Jean Baptiste abaza mu bijanye n'ayo matora muri ko murahiganwamwo hoba harimo n'abandi banyafrika bariko baragerageza kwitoza nabo nyene? Oya nta bandi banyafrika bahari bariko baritoza. Hariho umudamu wo muri Ghana ariko aragerageza kwitoza gufasha muri commune ariko kuri uru rwego rwo hejuru nta bundi munyafrika ariko aritoza. Amatori yarafise ibibazo bitari biki ariko dufate ikibazo caje impunzi. Ikibazo ciza cyane tori ikibazo c'impunzi ni ikibazo kiri ku mutima kindi ku mutima cyane kubera na jewe ndi impunzi. Ikindi naco ni uko nakoze mu bintu by'impunzi imyaka yose irenga 20 nakora mu bintu by'impunzi. Hari impunzi ziri ino muri Amerika hariho n'impunzi ziri mu bindi bihugu nkaho mu Rwanda canka kw'isi yose. Abantu bitwa impunzi bararenga miliyoni 262 kw'isi yose urumva ko ari benshi. Ikibazo c'impunzi rero je wanje kindi ku mutima kubera ndagerageza kuvugira impunzi ziri ngaha muri Amerika ariko kandi maze kuronka aho nshitse kubera unyistovuga ngo ndabifitiye uburyo maze kuronka aho nshitse nogerageza no gufasha kurondera ukuntu nkorana na HCR. Uwo no Murundikazi Letitia Mizero